mahiganwa yarafite ibibazo by'imvune none yagarutse. Salut beaucoup les amis, j'espère que vous allez bien. Ni indimbura nagarutse ni muri Utamu podcast. Nimba utarakora subscribe ikora ubunyene kuko abandi baragusize bazomenya byinshi nawe usigare mon ami. Uyu munsi rero ndashaka ko twiganira ku byaranze weekend muri Vitaro Basketball League na cyane cyane ku bakinyi bigenje neza, abakinyi bitwaye nabi, abamenyereza bigenje neza n'abamenyereza bitwaye nabi muri no weekend. Yari weekend yari iryoshere, yari irimo derby mon ami, derby itabaye ngo irangire. Abafana bari bitabiriye naho bitari bitabiriye nk'abo twabona mu mwaka uheze bari bitabiriye, ariko derby kubera imvura ntiyaje kurangira. Reka manuke rero nyanyagira birukanka cyane mpere ku kintu bita inyenyeri za weekend. Inyenyeri za weekend ni bande? Aho ndahera ku bakinyi nze kugerera no kubamenyereza. Inyenyeri za weekend rero abantu bagomba kumenya, mubanze manika amaboko mukomera amashi umuntu biyita Chuma Toto Noel, niyo mumenere w'inyenyeri za weekend. Impamvu tuvuga ko ari inyenyeri Chuma Toto Noel, uyu mukapo yakoze icyo biyita amanota 20 nangahe n'icenda 29 kubera iki yakoze amanota 26 niyo yatsinze, atangana assist zitatu. Murumva ko adasanzwe. Rebound imwe, no kuvuga amanota 26 yateretse ngo kuri match ya Kerne, muri match batsinzemwo amanota 100 brother, aho tinyira 103, we wafisemwe amanota yiwe 26. Uyu mukapo rero Edmenere wiwa cyabo wo bita Sangwe Arumeri, yo kabaye umwana bita Azad wo mu Runani, ariko uyu Sangwe Arumeri batazira meya numuvandimwe yovuga ko yigenje neza muri no minsi 2 ya weekend. Haba kuri derby naho itarangiye yari umukinyi ubona ko ariko aritwara neza, yari afise ibiharuro byiza comportement, kuko yo turavuga umuntu yigenje neza ntituraba bijya by'ama statistique gusa, turanaraba ingene ariko aragitinga muri match, ingene ariko aratravailla, ingene naha ataba yagize ibyo biharuro, ko ari umukinyi ubona ati egrevre ntiyarose ibyayo manota mugabo ya travail. Ivyo rero navyo twarabiravye rero dusanga ubita Sangwa Arumeri muri match yari kirabahuza na Dynamo, yari iko yigenza neza naho imvura itagize iki itaborohereje ngo match irangire, ariko bukeye bwaho yaciye yigenza neza gusumba, acaterekamwo amanota agera kuri 12 na assist zigera kuri zine. Uyu muvandimwe rero byatumye tumutereka ku bakinyi bigenje neza cyane, tukamwita inyenyeri nk'umu Edmenere ni Sangwa Arumeri. Yo kayero umwana bita Azad, ariko wo mu Runani na wenyene, ariko ntivyakunze kubera iki uyu mwana kuri derby ntiyararimwo. Mugabo ugiye kuraba ku rukino bakinye ku munsi w'indwi, ndavuga dimanche, no umwana yabaye contributive cyane kuko yatsinze muri 11, agira rebound zigera kuri zitatu, anagira na assist zibiri. Urumva ko nawe numwana yarafise ibiharuro byiza, nimba ntihenze numwana yarafise ibiharuro byiza. Mugabo Sangwa Arumeri niwe Edmenere wino equipe y'inyenyeri. Sangwa Arumeri mu mukomera amaci menshi cyane rero. Muturuwa w'inyenyeri numuvandimwe bamwita abantu babiri, mugabo umwe babiri turatora umwe twisunze uko urukino rwari ruremereye gwabo. N'umuntu biyita ni nahazwe Patrick aka PDD. Uyu musore yavuye mu Runani, abantu bose bavuga ati PDD yaraheze, PDD yarabaye ibyatsi, ariko mw'iyu mwaka PDD ashobora kuba nk'icyo byabwenge barafata canke se nk'akantu kamusamaza, agashobora kuba yarakikunkumo yaravuga ati ubu ndashaka gukina basket. PDD ari mu kazi kose kuri New Star, yafashe New Star yayandagaza mu manota 103 nimba ntihenze batsinze. PDD yarafise amanota 22 yiwe. Itiminizi ko PDD n'umukinyi ubona ko ibiharuro byiwe kuva yatangura championnat bigenda biduga umunsi ku wundi, naho bitanaduza naho bivanye n'uburemere bwa match. PDD hari impindu kubona ko yagize, ubwo ashobora kuba ari ikintu bita ikigare canke se groupe yagenderamo, ashobora kuba yaragabanije, ubwo n'ibindi agenda agabanya buke bizo ari byiza cyane, kuko ashobora kuza kigenza neza umwaka uza tukazomubona ku rundi gwego. Bamwita PDD nini nahazwe Patrick aka PDD wa Rezipo, akaba ari umuturuwa w'izi nyenyeri za weekend. Stamina waremesha nawe nari twari kumugira umuturuwa, ariko gusa impamvu tutamugira umuturuwa yakinye na equipe iciriritse, equipe ya Ryan Team bamba barire ndayiciye amazi. Umunota 131 batsinze, yatsinze nk'amanota 32 yiwe. Irevre ni biharuro byiza, mugabo ivyo biharuro nabyo cubanza kwarama n'uburemere iyo equipe ifise. Niyo mpamvu PDD acaze imbere n'ahafise amanota 22 bariko bakina New Star imenyereye ihiganwa rimwe abakinyi bamenyereye. Itimini ziko naho bamwe ububona ko
baritanze ariko urwego rwa New Star n'urwego rwa Ryan Team kuronka amanota 22 kuri Ryan kuri New Star no kuronka amanota 32 kuri Ryan Team kina muri Remesha antuka bari mu itandukanye. Ni mpamvu Rostamina twamugize umuturwa wino equipe y'inyenyeri mugabo nawe ari ngaho hafi arashobora kumuramplasa wande wa PDD. Umuntu w'umukatre rero cyangwa se umufo pivot w'inyenyeri za weekend bamwita Nishimwe Rodrigue batazira busiko. Uyu mukapo mu manota batsinzwemwo bimace batsinzwe na Dynamo amanota 103 kuri 77 harimo amanota 27 y'umuntu bita busiko mubaya sana muri Kerne urabona ko yikoreye ku mugongo ku bitugu ndetse no ahariho hose no ku mutwe Kerne arayikoreye kabisa arayifashije runiniya apa ntisuzugurwa impamvu idasuzugurwa no kubera iki uyu mukapo naho batsindwa aba yashize nk'ama difference yiwe ariko arengekerekana ikinyuranye. Uyu musore ikindi kintu umuntu yamuvuga ko nuko ibyagaragaye mu mwaka uheze yari afise ibiro byinshi yari iremera mugabo urabona ubu ngira ngo ico yafata nawe nyene cyaragabanutse nimba ari nk'akantu yafata kamuvyibusha ashobora kuba yaragahinduye canke akaba yarongereje bikogwa nitimini zikorewo bita busiku ni nyenyeri n'umufo pivot w'iyi equipe y'inyenyeri. Umupivoro w'izi nyenyeri za weekend n'umuntu bita Mamadou Diume wo muri equipe y'Urunani. Impamvu tumugira mu inyenyeri cyangwa se umupivot w'iyi equipe nuko Mamadou Diume yatsinze muri match yabahuza na Tigers yatsinze amanota 12 akora rebound 12 na assist 2 yokaba ariko arahangana n'uwo bita Prosper Muhire uyu murundi w'imyaka mike ya mu Burundi kuri Tigers yatsinze amanota yatsinze amanota 13 agira rebound 6 nta assist yakoze mugabe ivyo ntibivuze ko yocaza imbere ya Diume kuko Diume mugiye kuraba assist ziwe ni 2 rebound 12 n'amanota 12 ivyo rero twe nivyo tuca turaba cyane tukaraba n'uruhara umuntu aba yagize n'amahigo umuntu aba yagize yo kuronka ayo manota n'ubuje aba yatravaye tukavuga tuti rero uyu ni nyenyeri travaye yiwe aho naho tuza kugera mu mfube cyangwa se mu bakinyi b'ifube turaza kubereka impamvu naka twamugize ifube n'impamvu naka twamugize inyenyeri. Kapitene w'inyenyeri rero aca umuntu biyita Busiku. Impamvu tumugira Busiku nuko Busiku ari muri equipe ikiriritse, equipe ntoya, equipe y'abantu ubona ko ibaze nka Gabasi muri equipe mbahora bagenderako no kuboneka ntaboneka itimini ziko travail ya Kabasi yarasubiye hasi gusumba uko yarameze mu mwaka uheze mugo Busiku wewe ari muri Kerne yagumye mu mugo bandanya travail bimutwereka ko akora cyane. Niyo mpamvu twamugize kapitene uyashobora no guhanura n'abandi bakinyi bakabokora gusumba bivanye nuko ibikorwa yarafise mu mwaka uheze nako byahindutse bitimini ziko kumugira kapitene nta ngorane nimwe kandi match zose amaze yakinye muri weekend muri minsi ubona ko Busiku n'umukinya ariko arigenza neza cyane. Kocha rero w'inyenyeri n'umuntu bita nkuru nziza Patrick Walezipo aka Gattuso Mutariyani sha turamugira kocha kubera iki uyu mukapo yafashe equipe bita New Star bayarigize kabo hari kwa bushungo ya ba Dijenade arafata arahondagura arakubita aterekamo 3 chiffres noneho ayitsinda avec manière equipe kuyitsinda ushizemo difference y'ikinyuranyo y'amanota asumba ayo yagutsi ayo wewe yoyo yinjije nukuvuga New Star yarose 50 points inota amanota 51 mu nami na waterekamo 103 nukuvuga difference y'amanota 52 iki nicyo bita gagner avec manière tsinda yemeje gutsi akwemeje kabisa. Uyu rero turamugira uyu mugabo kandi handi match nimwe aratsinda bitimeni ziko kumugira inyenyeri ntabwo tuba twibesha. Equipe iyo mugabo coach ajwe wiwe aca bo bita Robert Mugabe waremesha. Impamvu tumugira Robert Mugabe n'umugabo nawe kubayaza mwino equipe hari ibintu ubona ko byahindutse byinshi cyane. Ibyo byahindutse si bindi gitsure kiba kirimwo ariko ningene haba harimo kumvikana mu kubakinyi ukaraba ingene baganira umwuka urimo muri iyo equipe antuka haragaragaramwo ikintu bita tushe y'umumenyereza bita Robert Mugabe uyu munyakenya ari muri Remesha. Ariko hambavu yaho yafashe equipe bita Ryan Team arayitikura arayitimbagura arahondagura arababaza ayitereka kubita amanota 131 ku manota 52 kini cyakine navuga ngo gagner avec manière difference y'amanota mirengahe 79 monami bikwereka ko equipe aba yayisuzuguye mu buryo bukomeye cyane haba arimo tushe y'umumenyereza. Abo rero nibo bantu novuga ko bagize iki bitwaye neza nk'inyenyeri za weekend monami. Ndabasubira muri inyenyeri
Nyenyeri numukinyi umumenere n'icuma Toto Noel wa Dynamo mu gihe Edemenere ari umuvandimwe Sangwa Armel batazira meya urunani mu gihe ari umutuwari w'umuvandimwe bakaba bamwita Nini Nahazwe Patrick aka PDD ariko icyo kibanza ashobora kugihanganira n'uwo bita Stamina Trésor wa Remesha akaba ari umuvandimwe nawo muri Remesha musore w'imbaga ntoya mugabo techniquement psychologiquement bahari mu kibuga kabisa bameze neza cyane mu gihe umufo pivot cyangwa se umukatre akaba ari uwo bita Nishimwe Rodrigue aka Buscon wa Kerne akaba ari na kapitene w'izi nyenyeri mu gihe uwo bita Diome ariwe mu pivot w'iyi equipe akaba ari umukinyi w'urunani. Urunani rufise nk'abakinyi babiri, Remesha ifisemwo umukinyi umwe, umugwi wa Dynamo ufisemwo umukinyi umwe mu gihe umugwi wa Lezipo ufisemwo umukinyi umwe. Remesha nayo ifisemwo umukinyi twakwita kari kuri bando touche nawo bita Stamina Trésor akaba arimwo ndetse n'umuntu bita Prosper mu Runani nawe araja kuri bando touche kugira ngo ashobore kuba umupivo yosubirira uwo bita Diume. Les amis turabaterekera icyo biti pfube hanze mukanya nazo nyene murashaka tubaye ipfube nazo tuzishireko. Yes nimugire ikibazo les amis ndaje ndabaterekereko rero ipfube nazo mukanya nitwa Indimbura intare bavuze. Nagushimire cyane wakoze subscribe n'ubundi turayikora nawe nuyikore mukanya ndabakubitiraho impfube uraza gutangara abakinyi wari wibaza ko ari bitangazo usanga ari bo bapfubye muri no weekend. Mugire byiza cyane naho mukanya.